Urukundo ni ikintu kiba hagati y'abantu babiri bakacemeranyaho, ariko urukundo uko rumeze kose ruba rukeneye gukorerwa kugira ngo rubandanye gukura canke rubandanye kuryoha hagati y'abantu babiri. Urukundo ni nk'igiti giteye hagati mu murima, ruba rukeneye gukorerwa kugira ngo rushobore kwama ivyamwa vyiza. Rero uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bitatu wokorera umukobwa ukunda buri munsi, buri gitondo iyo muvyutse, kugira ngo urukundo rwanyu rusheho gukura canke kugira ngo uwo mukobwa arusheho kugukunda. Ngiye kukubwira ibintu bitatu ni vy'ingirakamaro, kandi ibintu bitatu biba bikenewe cane ku mukobwa ukunda. Ikiganiro ni ca kindi nyene, ikiganiro ni urukundo n'ubuzima. Ikaze. Ariko imbere yuko ntangura, reka nkubwire aka kantu. Urukundo ni nk'ishurwe riteye mu murima, rikeneye kuvomererwa, rikeneye gukorerwa, rikeneye kwitabwaho kugira ngo rishobore gutanga akamoto keza, kugira ngo rishobore gusayangana n'abarengana babone yuko ishurwe risa neza. Rero iyo ishurwe risa neza bisigura yuko riba rikorerwa. Rero ikintu ca mbere ukorera umuntu ukunda canke umukobwa ukunda buri munsi, buri gitondo iyo uvyutse, uri umuhungu ufise umukobwa mukundana, ikintu ca mbere co gukora, gerageza uterefone umukobwa mukundana buri gitondo. Telefone ya mbere aza kwakira buri gitondo, yakire telefone yawe. Umutelefone ukivyuka ugifise rwa rujwi rwa rundi nyene rw'abasore iyo umuntu avyutse aba afise ijwi rimeze ukuntu. Abakobwa benshi barakunda cane abahungu bafise rirya jwi ryo mu gitondo. Abakobwa benshi barikunda, abahinga bavuga yuko 80% y'abakobwa mw'isi bakunda ririya jwi ry'umuhungu aba afise mu gitondo. Mu gukomeza urukundo canke mu gutuma urukundo rwawe ruryoha, gerageza uze urabikora buri munsi mu gitondo, umutelefona umukobwa mukundana, umuvugisha, umubaza ingene yaraye, umubaza ingene bimeze, hama umwipfurize n'umunsi mwiza. Ibi bizotuma umukobwa yumva rya jwi, bigatuma umukobwa niyo uretse kumuvugisha akumbura rya jwi. Akenshi uzosanga abakobwa bavuga ngo shango ndakumbuye kumva n'ijwi ryiwe sinkimwumva ijwi ryiwe. Ni ukuvuga ngo ni igihe uba wamuteguye, ni igihe uba wasanzwe umumenyereza iryo jwi, kuko riryohera amatwi y'abakobwa, bigatuma umunsi wiwe umera neza, bigatuma umunsi we yumva yuko ari umunsi uri ku murongo, kubera ko wamutelefone yumvise ijwi ry'umuntu akunda. Kandi ririya jwi niryo abakobwa bakunda cane. Iki ni ikintu ca mbere co gukorera umuntu ukunda buri munsi mu gitondo iyo uvyutse. Iki kintu uzugikore cane kandi kizokuvyarira umusaruro mwiza. Ikintu ca kabiri co gukorera umukobwa ukunda buri munsi buri gitondo, kugira ngo urusheho gutuma umukobwa kwiyumvira, kugira ngo urusheho gutuma umukobwa gukunda, kugira ngo urusheho gutuma umukobwa yirirwa arakwiyumvira umwanya wose. Ikintu ca kabiri co gukora, nimba vyanse yuko umutelefona, gerageza basi umwandikire message. Message ya mbere aza kwakira muri telefone yiwe aze kuba ari message yawe. Ntuze kurindira bamaze abandi bamwandikire bigere saa 4 saa 5 hama ucubona kumwandikira. No, gerageza buri munsi mu gitondo wivolonte, ibe devoir, umwandikire message ya mbere buri gitondo azarakira message yawe. Message y'urukundo, message mubaza ingene yaraye, message mwipfuriza umunsi mwiza canke message mwipfuriza umugisha n'amajambo y'urukundo. Ibi bituma umukobwa yumva yuko akunzwe, bituma umukobwa yumva yuko umunsi umeze neza, koko yakiriye message iva ku muntu akunda. Abahinga bavuga ko uretse isengesho ryo mu gitondo, ikindi kintu gituma umukobwa yirirwa yumva ko ameze neza ni message y'umukunzi wiwe. Mu gihe umukobwa yakiriye message y'umukunzi wiwe mu gitondo ca kare, atabandi bantu baramwandikira canke atabindi bintu biramuvuruga, ibi ni ibintu bituma umukobwa yirirwa ameze neza, ashobora kwirwa ariko aramwenyura, gashobora kwirwa yumva ibintu vyiwe byose bikora neza kubera message y'umuntu akunda. Rero nk'umusore ushaka gukuza urukundo hagati yanyu, gerageza wige gukora iki kintu buri munsi. Gerageza iki kintu kibe devoir, kugira ngo ushobore kwigarurira umutima wiwe, ku buryo nawe umunsi umwe gusa ni wagera bigacamwe ntumwandikire azokwibazaho byinshi, avuga ati uyu munsi habaye iki, umunsi byagenze gute, kuko narimenyereye banyandikira, narimenyereye ari we amjora. Kandi ikindi naco nuko ico umuntu amenyerejwe nico akunda. Iyo umaze gukunda ibi bintu, bituma umukobwa avyuka akarindira, naho utamwandikira akarindira ya message. Igihe umukobwa ashobora kuvyuka akicara ku gitanda arindira ati ndazi nk'aya masaha avanyandikira, kubera ko wamaze kwimenyereza. Rero mu gihe uko yamwandikize message, bituma n'abandi bantu bataronka aho bamenyera, parce que aguma abona message zawe kandi akazibona imbere y'igihe c'abandi bantu.
bigatuma adaha umwanya abandi bantu, kubera ko umuntu iyo avyutse mu gitondo bavuga ko ibintu byose biba bimeze nkaho ugira utangure ya zero, ubu umeze neza mu mutwe. Rero ikintu ca mbere utangura kuraba canke utangura kwiyumvira ico kintu wirirwa urimvira, ico gituma uzokumva abantu bavuga ngo jewe ngo uyu munsi navyukiye kuguru ko kubafu, no kuvuga ibintu byose bitangurira mu gitondo. Rero iyo utanguye mu gitondo ukamwibutsa ukamwandikira, bituma umunsi wose uhera ariko yiyumvira wewe, canke umunsi wose uhera azi neza yuko hari umuntu yamwandikiye amukunda. Iki kintu nico ngira akamaro cane mu rukundo. Ikintu ca gatatu arico ca nyuma ukorera umukunzi wawe buri munsi mu gitondo kugira ngo urukundo rwanyu rukomeze ruduga, kugira ngo umukobwa yirigwe yumva neza yuko afise umuntu akunda canke akunzwe canke akunditse, ni ikintu co gukora. Gerageza buri munsi mu gitondo mba bishoboka umutura akaririmbo keza canke amajambo meza y'urukundo y'abakotsi canke akandi kantu, hama bibaye ngombwa asanzwe ari umuntu akijijwe ko biba biryoshe cane, umuture verse y'umunsi we wateguye akaverse ko muri Bible ukamuhe, bizotuma uyu mukobwa yirirwa aramedita kwa ayo majambo wamuhaye, kwako karirimbo wamutuye, kaba k'Imana ari umuntu asanzwe akijijwe canke kaba karimbo k'urukundo. Ibi bintu bizotuma umukobwa yumva umenga ari mu bicu, ari hejuru, kubera ko uzoba umuhaye debut nziza y'umunsi, intango nziza y'umunsi. Kenshi bakunda kuvuga yuko ico usoma mu gitondo canke ico uraba mu gitondo nico kirwa kiragusirikira mu mutwe. Rero gerageza ukore ibi bintu bitatu, hanyuma iki kintu ca gatatu ugikore buri munsi, umutura akaririmbo canke umuture verse canke umutura paragraphe imeze neza, iteguye neza y'amajambo y'urukundo. Ibi bizotuma umukobwa yumva yuko akunzwe, bitume yumva neza yuko ata wundi musore yabayeho atari wewe, bivanye n'ibintu mukoreye, ibintu bito bito nyene. Congere ko bitume umukobwa yumva yo guha umutima wiwe bivanye n'ibintu umukorera. Ibintu bitatu ni vyingira akamaro cyane mu rukundo. Nimba ufise umukobwa ukunda, gerageza umukorere ibi bintu buri munsi. Ibi nivyo bizotuma urukundo rwanyu ruryoha, naho vyonashika ukamusiga canke mugatandukana, ibi bihe nivyo azokumbura. Kenshi abantu iyo batandukanye ntibakumburana, ahubwo bakumbura ibihe bagiranye. Rero mu gihe wasize umarise histoire y'umuntu, ashobora kugukumbura akavuga ati nikuri je narahuye n'umuntu na nubu ndamukumbura, twari tubayeho mu bihe vyiza, Margrethe naho haciyemo ikintu kibi, ariko uyu muntu yagize akamaro kanini mu buzima bwanje kubera ko yambereye umwana mwiza. Kenshi mu rukundo twama twibwira yuko ibintu bifadika ari byo vyingira akamaro, ariko mu urukundo n'amajambo, kandi urukundo ni ibintu bidafadika, n'ibintu bikora kuri emotion. Uyu munsi umuntu ashobora kuguha amafaranga ukishima ukaryoherwa, ariko ukamwibagira. Ariko umuntu agukorera ikintu gituma wishima, gikora ku mutima wawe, biragoye yuko umwibagira. Mu rukundo rero nuko bimeze. Uno munsi umuntu yo gufata akagukubita ukababara, ariko haciye akanya canke haciye igihe urashobora kuvyibagira. Ariko umuntu yabaje umutima wawe canke umuntu yakoze ku mutima wawe, uyu muntu biba bigoye yuko umwibagira. Nico gituma rero n'utu tuntu dukora ku mutima uba ukeneye kudukora kugira ngo tuzosige histoire, canke kugira ngo ntuzigere wibagirwa mu mutima w'undi muntu, kuko umwana w'umuntu canke umuntu waremwe akeneye kuguma yibuzwa. Mugabo iyo ukoze ikintu gikora ku mutima, ahazoja hose azovuga ati jewe narigeze guhura n'umuntu. Rero gerageza usasire urukundo rwawe, gerageza uvomere urukundo rwawe, gerageza ube hafi y'umuntu ukunda, mu kumwitaho mw'ubu buryo buri munsi mu gitondo, bizogira ico bifasha mu rukundo rwanyu. Mwakoze kumviza ikiganiro nimba ugikunze, tusigire like, twandikire muri commentaire, hanyuma duhure mu kiganiro gikurikira. Ikiganiro n'ishakindi nyene, urukundo n'ubuzima. Jewe wumva ni Roy Gifwe, mwandanye mukora subscribe. Murakoze cyane.